Turabaramukije bakunzi b'ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro. Kunama uno munsi tuvuga igikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abagiye barahitanwa n'intambara zagiye ziraba mu gihugu c'u Burundi. Turaba intambamyi ziri muri ico gikorwa kimaze imisi kirangurwa n'umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 niho umugwi CVR watanguye ico gikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abagiye barahitanwa n'amakuba yagiye arashikira Burundi. Imbere yaho hari habaye igikorwa cyo kuraba hari ibinogo rusangi. Itegeko rigenga umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi yerekana ko igikorwa cawo kiva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 885 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2008. Umugwi CVR uhari kino gihe biboneka ko ufise ikiringo c'imyaka 4 ishobora kwisubiriza ikiringo kiva mu mwaka w'ibihumbi 2018. None ico gikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abagiye barahitanwa n'intambara kigeze ku rugero runganiki. Ubuhinga bukoreshwa mu kuzura ivyo bisigarira bwifashe gute? Ico gikorwa cakigwa gute n'abarundi abagiye barabura ababo canke abandi bose begereye ahariko harabera ico gikorwa cyo kuzura ibisigarira? Hakwiye iki kugira ngo ico gikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abahitanywe n'intambara kije mu nzira igana kunywanisha abarundi? Nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro. Kunama uno munsi turi kumwe n'abatumire bane. Ria Pasikazi Nzigamasabo uri umunyamabanga wa CVR, umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Amahoro neza. Amahoro neza. Kaze ku nama. Murakoze cyane ndabakengurikiye kuba mwadutumiye. Urakoze. Eric Nkengurutse nawe uri umunyamabanga nshingwabikorwa muri Kahavi, n'ihuriro ry'amashirahamwe y'abagiye barabura ababo canke abacitse ku icumu mu makuba mu ntambara zagiye ziraba mu gihugu c'u Burundi. Turakuramukije tuguha n'ikaze mu kiganiro ku nama. Agenda baramukije kandi mwakoze n'ubutumwa. Urakoze. Professeur Jean Bosco Harerimana nawe uri umwigisha muri kaminuza ukaba warakurikiranye cyane ibijanye n'ubutungane bunywanisha. Amahoro. Amahoro cyane. Kaze ku nama. Murakoze cyane kuntumira. Alexis Nibigira nawe wize ibijanye n'inyifato ariko kandi uri uwo muri TARS, nishira hamwe ry'abahinga bitaho abagiye barashikirwa n'ibibazo by'ihahamuka, ujejwe imigambi muri TARS. Turakuramukije tuguha n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Mu buhinga bw'ivyuma hari François Akimana, abafata amasanamu ni Gracia Marie Justicia Twikeze afadikanije na Bertier Mugiraneza. Leonce Bitariho ni wahagarikiye kino kiganiro. Kuri mikro muri kumwe nanje Alain Désiré Bukeyeneza. Sangwa ikaze. Ria Pasikazi Nzigamasabo uri umunyamabanga wa CVR. Uno munsi ibinogo rusangi mumaze kwegeranya, mumaze gutororokanya, gutohoza mu gihugu c'u Burundi mu ntara zitandukanye. Uno munsi bingana gute? Biragoye kuvuga ibinogo tumaze gutororokanya, ariko nagira ngo ndababwire yuko mu bijanye n'ibi binogo vyatawemwe abantu ikivunga hari intambuko zitatu dukoresha mu kugira ngo tuvuge ivyo binogo. Hari ibinogo vyitwa vyamenyeshejwe, ivyo abantu bagiye baravuga ati aha hari ikinogo, haje hari ikinogo, hari ikinogo. Muri ivyo binogo rero ku bikorwa vyakozwe n'umugwi wa mbere biri mu bihumbi 40 birenga. Ibi mwabimenye muza mubwirwa n'abantu batandukanye? Ego. Ariko rero nagira mvuge yuko uko bakubwira ati hajya hari ikinogo, iyo tugiye gusuzuma ibinogo bisuzumwe siko dusanga ivyo binogo ariko biba bingana. Hari biba atari ivy'ukuri. Hari igihe usanga ivyo bamenyesheje ari bike canke hari igihe musanga ivyo bamenyesheje bakabwira ati hajya hariho ibinogo nka 5 mugasanga hari nk'8
canke harya hari ibinogo 4 mugasanga hari 2 Mm. ni ukuvuga yuko rero iki gitigiri nticokwemezwa gose tuzocemeza duhejeje gukora ivyo mumaze Hari- kwemeza ko ari ibinogo rusange ikumbure muri 2040 mwabwiwe bingana gute? twege twemeza bivanye naho tugiye gukorera Mhm. twemeza tuvanye naho ko tugiye gukorera nagira mvuge ko uno munsi kumbura tabitigira inyezi na twobaha by'ibinogo byose bimaze kwemezwa mugabo ikizu nuko tumaze gukorera mu ntara ya Karusi mu ntara ya Gitega mu ntara ya Rumonge mu ntara ya Makamba mu ntara ya Bururi mu ntara ya Muyinga n'intara ya Kirundo mu bikorwa twateguye tuvuga tuti ibi tugiye kugira ibikorwa byo gushira habona ibisigarira no kugira amatohoza ariko imbere yaho Pascal Zimuntonze mutomoye neza mwotanga karorero ati ko mwagize muti babarangiye ibinogo rusange usanga rimwe na rimwe bitari byo tanga karorero nko ku ntara mugire muti batweretse bingahe amadusanga yo bingahe yegome nagira mvuge nko ku ruzi Ruvubu nko ku ruzi Ruvubu barashaka batubwiye ko hari ibinogo 16 nico nagira ngo mvuge turakora tumaze gukora tumaze gushira habona ibinogo 8 mugabo hari ibindi batubwiye tutarashobora gushira habona tutarashobora kubona neza no kuvuga ko ari igikorwa kibandanye igikorwa kibandanye yego uno munsi rero naho igikorwa cyo kuzura ibisigarira navyo bingana gute ibisigarira gushika uyu munsi bimaze kuja habona ariko mufate yuko iki gitigiri ngiye kubabwira ni igitigiri c'ibisigarira vyabonetse tushobora guharura ku magufa ariko hakaba hari ibindi bisigarira tutashoboye gutora ibitigiri kuko amagufa yacitse ivu mugabo no munsi duharuye ibyo tumaze gushira habona bingana n'ibisigarira by'abantu bishwe bashika ku 2,864 ariko iruhande yaho hariho ibindi byacitse ivu ubunywe ndashobora guharura ndashobora kubona ati uyu yari umuntu ego reka kumbure turaza gushimika cyane ariko nk'ibi byose mugiye muvuga ibinogo rusange canke ibisigarira mbega biraba imyaka itandukanye turaba tubona cyane cyane aho uburundi bwagiye burashikirwa n'amakuba 72 93 hariyo n'ahandi egome nagira mvuge ko mu ndinganizo y'ibikorwa by'umugwi CVR twarihaye ihangiro ry'igene dukora neza no kuvuga yuko umugwi severe ufise ikiringo cyo gukorerako cyo kuva mu mwaka w'1885 gushika mu mwaka w'2008 tumaze kwihweje ico kiringo twaciye turaba mbega turavye iki kiringo ko kingana ni hehe twoshobora gutangurira kugira ngo dushobore kuronka abantu dushobora kumviriza dushobore kubandanya neza twasanze rero aho tumaze kuja hamwe tukicara twasanze yuko duhereye mu mwaka w'1972 niho tugishobora kuronka ni kuvuga ibyabaye vyakure niho tugishobora kuronka abantu bakiriho bashobora kuvuga neza ibyabaye bagashobora kutwereka n'ibinogo aho biri mugabo ko tugenda turakora twafashe yuko dukorera ku kiza giheze tukashira ku kindi giheze tukashira ku kindi twareye kuri umwaka w'1972 aha ni twamara guheza tuzoca dufata umwaka w'1988 duhereze tuje ku mwaka w'1993 kujya byagiye birakurikirana ariko nabamenyesha ko imyaka iri imbere yaho tuzokorera mu bitabo kubera yuko abantu bashobora gutanga inkuru abenshi ntabakiriho mugabo rero kandi uyu mwaka w'1972 ikiza cabaye muri uyu mwaka nikiza cabaye mu gihugu cose ego harashaka kubaza ati none kuki mutariko murakora ku mwaka w'1965 aha twarahakoreye mugabo cyane cyane twakoreye mu bitabo reka turaza gushimika tubanze tuje muri Karavi Eric Nkengurutse uri umunyamabanga shingwa bikorwa muri Karavi huriro ry'amashira hamwe yabagiye baracika ku icumu canka bawuriye ababo makuba yagiye arashikira Burundi umvise iki gikorwa aho kigeze barabivuze muri CV mucakira gute muri Karavi ego murakoze igikorwa bariko nkuko umunyamabanga wa Severa aje kubushikiriza igikorwa bariko barakora cyo kuzura ibisigarira barayimazemo igihe nkuko bivuze bahereye ku mwaka w'1972 muri twebwe mu mashira hamwe
yahuye n'ibibazo n'amahano yashikiye igihugu c'u Burundi twebwe tuvuga tuti nibabandanye kuko abafite amakenga bo ntibavuga bati kubera iki bakorera ku mwaka umwe ariko yabisiguye n'abandi hari abandi n'umukuru wo mu Gusevere yigeze kubisigura twebwe rero tugira tuti babandanye mugabo ukuri bazokurondere hose kugira iyo myaka yose mushimiki muri Karavi mubonye ico gikorwa babonye habari ibinogo rusangi hama baciye bajamo no mu byo kuzura ivyo bisigarira twebwe ivyo hanini mu kuzura ibisigarira n'umuntu mbere kurondera ukuri no gusubiza hamwe abarundi iyo ntumbero rero kuruko kuzura ico tuvuga tutakira neza nivyo bisigarira iyo babizuye hariho abantu bahahamuka kandi biramaze gushika aho tumaze kuja ugasanga rero harakenewe imperekeza izo mperekeza ni kugira rero ibintu umuntu yabuze abiwe muri iyo myaka yose iheze iyo baje bakazura ibisigarira batateguye imitima y'abantu haraho ibikomere bisubira kuvyuka ivyo bikomere bivyukatse rero nuko ari leta canke mu Gusevere bogerageza bakarondera uburyo kugira bazura abantu hari nabandi baca bafasha abo bantu badashaka kuvyakira kuko abantu ntibashobora kwakira ibibazo kumwe nakahise kumwe ego uratanguye kuvuga intambamye cyane ariko ico turagishimikira ko mu kanya gato ico gikorwa uravye ihuriro ry'amashirahamwe mwebwe mbega mungana gute muri Karavi turi amashirahamwe ndwi ahurukiyemo ubwoko bwose kandi yo mu myaka itandukanye ikimucakira kumwe rero ikiye uko nabivuze ubwa mbere aho tutacaki mu mashirahamwe amakenga ntabura ariko baravuga bati kubera bakoreye ku gihe kimwe tusigura ko aravuga ati twebwe umenga batwibagiye bahereye hamwe mugabo nkuko tubandanya mu gutaraheza twe tuguma turindiriye bisigura ko hariho amashirahamwe ari muri huriro ry'iwanyu bagira bati twe ntitwibonye ego baravuga ati ntitubonye mugabo nkuko bariko bavuga ati ntiturashikirwa turarindiriye ko tuzoshikirwa nkuko ariko arabisigura niyo rero babandanya uko bariko barakora iyo myaka bakayishikira bakagumana umwete uko bariko barabikorana n'ubwira turibaza ko ukuri kuzoja habona kandi abarundi bagasubiza hamwe reka turagaruka Professeur Jean Bosco Harerimana uri umwigisha muri kaminuza twavuze ko wakurikiranye cyane ibijanye n'ubutungane bunywanisha ufatiye kwitegeko urafatira no kubyo muri Severe bavuze umwihwezo wawe ushimikira kuri iki gikorwa Severe iri kirakora cyo kuzura ibisigarira umwihwezo w'ubu muri kino gihe ntiworoshe kugira kubera ni gikorwa kibandanya si kintu wovuga ngo kirahera kuryo umuntu yogira umwihwezo wuzuye ukwiye ariko ikiboneka coco nuko bari ku kivi bariko barakora ariko urabona yuko bararuha bakora ari bake hanyuma bakora bafise uburyo buke uyu nyamabanga w'umugwi urabona yuko yadushikirije yuko ibinogo bababwiye bahawe n'umugwi basubiriye birenga 40,000 ibi nivyo bavuga bati abantu bagiye barababwira ego rero kubera bababwiye bazoteza kubisuzuma hanyuma bagira ivyo bemeje mugabo urumva yuko imbere y'ukuvyemeza bazobanza kubisuzuma rero ugaca wibaza uti mbega ko afise ikiringo c'imyaka 4 ego ishobora kongerezwa mbega aburi umugwi umwe uvi Bujumbura uzuradoga mu ntara Imakamba Ibururi Gitega Ikarusi Ngozi Muyinga nizere ko bazokwira igihugu cose mbega bazobigira mu mwanya ungana gute icyo ni cambere hanyuma urabona yuko bafise uburyo buke ibi sinda bivuga ndavyikuriye mu mutwe mu cegeranyo umugwi uheruka kugira mu nama nshinga amateka urongoye uwo mugwi yarabivuze yuko bafise ikibazo c'uburyo ariko ga professeur utarashika kuri ico kibazo c'uburyo uravye ku rubuga
uko igikorwa kiriko kiraba cyane cyane mbega nk'ubuhinga bakoresha canke uko igikorwa kiba gitunganijwe umwihwezo ugira n'uwuhe? Umwihwezo ngira nuko urabona ko ingendo sinzigenda kivuga mu kirundi mugabo baraza kumfasha la méthodologie ubuhinga bukoreshwa mu kuvuga mu ntambwe intambuko bacako mbega ubwo turazizi twese neza ubwo zirahuye kuko ivyo kuzura ibisigarira ego igihugu kirabifata uko kivyumva bivanye n'ubuhinga gifise ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ryarashizeho ingendo zivuga neza ingene ivyo bintu bigenda nizi barashizeho hariho icandiko cerekana icandiko c'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryerekana ingene intambwe imwe yose igenda haba mu kurondera ukuri haba mu butungane haba muri bijya bya reparation gusubiza agateka bagateshejwe canke gushiraho yuko ibi byabaye bitazosubira hari ingene bigenda ariko shimikira kuri iki cyo kuzura ibisigarira kuri kiro cyo kuzura ibisigarira je nkavuga nti mbega ubwo iyo bariko barabikora barisunga iyi ngendo mbega bakura mwiki bagasigaza mwiki kuko iyo bariko barabigira ego turabimenya bimwe iyo bariko barakogwa ariko ntituzi uburyo bakoresha ntituzi ibikoresho bakoresha ntituzi abahinga bakoresha jewe ndamaze kubibona hamwe ariko nibaza yuko hakibuze ubuhinga bukwiye hakibuze ibikoresho bikwiye reka professeur tuze kugaruka mu kanya ariko bagize bati bahereye mu 72 bagende ku mwaka kumbure bahereye kure ibi navyo nyene birashoboka ibi sinovyinjiramo kubera sinovyinjiramo cyane kuko je nibaza ko ndamaze kuja mu biganiro bitari bike nabo ariko ubu nibwo bwa mbere numvise yuko bazokurikiza ingendo bagahera mu 72 kubera bibaza yuko ariho hakiriho ababibonye ababikoze bakiriho bashobora kubivuga hanyuma bakaduga mu 98 93 kuduga ariko nibaza yuko nibindi erega naho umuntu abatabibonye akuze abavyeyi bashaka kuba barabibwiye abana harashaka kuba hariho inkuru rero nkavuga nti guhera mu 72 ego ni hitamwo bagize ariko birashobora gutera ibibazo kuri bamwe na cane iyo kubiyaga bitagenze neza naco gituma uhora wumva rimwe iyo bariko barazura ibisigarira by'abahitanywe n'ibiza n'ikiza cyo 72 cyane wumva harabavuga mbere bakabishira mu majwi abandi bakabishira no mu nyandiko rero urabona yuko hariho agahaze mu kungene ingendo bifata ingene biganirwa urabona yuko hariho igikorwa cyo gukora mu kumenyesha mu kumenyekanisha ingene vyogenda kugira ngo abarundi imigwi y'abarundi itahure yuko ibiriko biraba batahure ingendo rusangi ibiriko biraba bifata nico bigamije intambwe imwe ku yindi turakoze mu kanya turagaruka ariko tubanze tuje muri Tarse Alexis Nibigira uri umuhinga wakurikiranye cyane ibijanye n'inyifato kandi muri Tarse nubwo buhinga nyene mufise bwo gukurikirana cyane abagiye barashikirwa nihahamuka bamaze gushikiriza hano muri Kahavi bati hari habahamuka babonye iki gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abagiye barahitanwa n'intambara nuko nyene bimeze mwihwezo nawe ego nuko nyene bimeze kubera ku makuba yashikiye igihugu cacu abakorewe ayo mabi ababuze ntibaronse umwanya wo kugandara ntibaronse n'umwanya wo kurira ntibaronse umwanya wo guherekeza no gupfuba ababo
hanyuma mu mico y'ikirundi usanga abo bantu bagiye uko bagiye kose tuguma dufitaniye ubucuti. Rero iyo habaye kuzura ibyo bisigarira by'ukuri ni nkuko turabona abacu mugo mu buryo budashemeye, kuko tuba turabona ibisigarira aho twari kubona abantu bacu bakomeye, kuko tugendana iki agahinda, tugendana umubabaro. Iyo rero abantu babonye bukwi na bukwi ivyo biko biraba, turatubona abantu by'ukuri bajugumira, bakabira indugumba, bakikorera amaboko, ni kimenyetso c'agahinda n'umwiheburo. Hariho n'abashobora guhema nabi, mbere n'abagwa bwarumye. Yego, kuvuga ko bapfa. Oya, tombe en syncope. Akagwa bwarumye araraba gushika naho yumva ko atagihema neza, kubera yuko ibyabonye abibonye nk'ikintu kiza kimucumita, kuko ataronse umwanya uguherekeza, ataronse umwanya ugufubu wiwe. None iki gikorwa cyo guzura ibisigarira ko ari igikorwa gitegerezwa kuba ngombwa, ni ngombwa koko kumbure imbere yuko dusigurira ivyo bibazo byo biba byazananye? Ego, nibyo nariko ndasigura yuko umuntu abika umwanya munini, umuntu ashaka kubika ikintu mu myaka irenga 60. Nagomba kubwira yuko hari abantu babuze 72, iyo bumvise ishami canke ibabiriguye ku nzu bumva umengo n'umuntu adodoye, hari n'abagenda kugurura ku bintu byabaye 72. Byumvikana rero tugendana agahinda, tugendana intuntu yihamuka ritigeze ritoregwa umuti. Nivyo rero bisigura yuko iyo tubonye ibyo bisigarira turavuduka, umutima uravuduka, umutima ukaranduka, ati ndabonye abasana banaka, ndabonye uwusa n'uwanje. Nivyo rero bica bisigura bijya bimenyetso none yerekana imbere yuko severe igenda kuzura ivyo bisigarira, hoba hari igikorwa gikenewe cyo gutegura imitima y'abantu? Ego, mu bisanzwe hariho itegeko ryatowe na leta y'u Burundi ijanye no gukingira ababibonye, abashikiwe n'amabi, mbere n'abasha gutanga ivyemezo, ubuhamya ko ivyo bintu byabaye. Rero severe sinzi umugwi wabo abahinga bafise ingene bangana, ariko batiza kuba bafise abahinga batandukanye, abihebeye Imana, abize by'inyifato, abize by'akahise, abaganga, abantu bize by'ubutungane, abantu batandukanye kugira ngo by'ukuri bafashe no mukurondera ukuri. Buryo iyo abantu bariko barabibona bukwi na bukwi bakaba bwarumye, bakaba bafise abahinga bashobora gufasha abantu gusubiza umutima munda, gusubiza umutima hamwe, kugira ngo ntibahave bagira ubabare nseseza mutima, ubabare nkomabwenge bukomeye cyane, kuko baheje kubona ibintu bibabaza kandi bibaca ivutu. Mugabo simvuze yuko kutazura ibisigarira ari bibi. Oya, kirakenewe mugabo bikagwa mu buryo bw'ubuhinga abantu bashobora gufashwa, kuko kuzura ibisigarira biri mu bifasha kumenya ukuri. Kumenya ukuri naho n'uburenganzira bw'ababikorewe, mbere n'ababikoze, kugira ngo bavuge bati nabonye n'agateka kabo. None iyo bimenyekanye bakumva ko bakozwe ko, ega nabo nyene barakeneye yuko banywana, bakumva ko babanyabatekaniwe, kuko nta muntu n'umwe Imana yaremewe kwica. Iyo abantu bagiriye amaba abandi, abantu bahoteye abandi, nabo nyene bagena n'agahinda, kuko baguma bagirizwa ku mutima ku byo bakoze. Reka tugaruke muri Severe ya Pascazi Nzigamasabo. Urumvise hano ku nama bimwe bamaze gushikiriza amakengamwe n'abandi bati ibinogo rusangi mutanguye kuzura ibisigarira hari abahahamuka. Mbe murafise uburyo ibikoresho bikwiye byo kwitaho ababa babonye ivyo binogo rusangi, na cane cane ababonye ibisigarira muhejeje kuzura? Icyambere nagira mvuge nuko kubisanzwe mu mugwi abagize umugwi CVR, abakomiseri bagize umugwi bava mu mico itandukanye, harimwo abizi vyakahise, harimwo umupatiri,
harimwo abapasitori, harimwo abize ibyo novuga bya shimi bya siyanse, harimwo abamenyesha makuru. Ni ukuvuga yuko umugwi severe ugizwe n'abantu batandukanye, harimo n'abize byo gufasha abantu bahahamutse, abize by'inyifato, abize by'inyifato barimwo. Abo rero bari mu bakomiseri, harimo n'abari mu bakozi basanzwe bafasha abakomiseri. Yego ntituvuga ko bakwiye mugabo barimwo. Iki gikorwa rero baragikora. Igikorwa baragikora. Iyo hagize umuntu agira ikibazo baramufasha. Na cyane cyane yuko imbere yuko iki gikorwa cyo kushira habone bisigarira kiba, hari inyigisho ibanza kuba kubajejwe kubishira habona. Abakozi tuba dusanze dukoresha kuko nabo nyene baragira ibibazo iyo bikobera ibi bikorwa byo kushira habone bisigarira bigomba kuba. Nico gituma babanza kwigishwa bakabwira ibimenyetso bashobora kubona mu gihe batanguye ico gikorwa. Hanyuma ku munsi imbere yo gutangura n'inyuma gusozera hari igisabisho cama kibimisi yose, hanyuma hakaca haba n'inyigisho abantu bukeye bakavuga bati jewe naraye gutya ibyangendekeye gutya mwijoro, hamagaze akabafasha. Iyo hagize rero nk'abagize ibibazo ko rabonye ibisigarira, ukuvuga yuko iki kibazo cyo gushyira habone bisigarira kijana n'igikorwa cyo kumviriza abantu n'igikorwa cyo gutohoza. Iyo abantu bariko barumviriza uretse kujya kubona gose, iyo bariko barumvirizwa ashaka kwa natana abanyaruge bisigarira mu gutanguye kumwumviriza agaca asubira kwiyumvira ibyabaye, kuko hanyagenda abwire yuko benshi uyu munsi nimwamubona abantu bahahamuka bagira inyifato zitandukanye, nuko ibi bintu byanyegejwe igihe kinini nya cyane abantu batigeze bamenya abeyo bagiye. Kuko abatari bakibabwira ngo bagiye kubarondera akazi muri Gabo, abandi ngo bagiye hari rero batari bwamenye by'ukuri kwa abantu bapfuye barabahenda. Yego, ariko tugarutse kuri hamwe mwavuga muti mwahereye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 niho muri ko murashimikira uno munsi. Mbega none mumenya gute yuko ivyo binogo rusange canke ibisigarira neza ko ari ibyo mu 72? Hajya baca umugani mu Kirindo ngo imanga ntimarira Imana. Ibyo bintu igihe byaba ahantu hose tumaze guca usanga hariho uwasigaye, usanga hariho uwarokotse avuye mu mivyimba atacikanye, usanga hari wari inyegeje hirya mu gashamba yabibonye. Cyane cyane nk'abana bari bakiri bato hariho becho usanga baba bari nko mu biti baraba. Hariho rero abantu babibonye bakiriho. Hamuretse abo babibonye n'ababuza babo abatari bake bakiriho. Barahubwa nyine babo babatwaye. Mugabo gusa hariya iyo babajanye ku binogo, nagira mvuge kuko binogo iyo bagiye kubata hariho batayo bakiri bazima, hari yabo batayo bamaze gupfa, hariho nabo bicirayo hajya ku binogo. Murumva nta bundi buhinga mukoresha uretse ivyo by'abashinga intahe, nta buhinga twavuga tuti murafise ibikoresho canke ubundi buryo bwo kubona muti iri gufa dutoye rirashobora kuba ari ryo mu 72 canke ubundi mwaka? Tumaze kubona uko twege abo bamaze kutubwira ibyo babonye baba bari ngaho bari barabibonye. Hama tumaze kubona n'ivyo tumaze gushira habona kuyindi myaka, kuko uretse ibyo 72 hari aho ibisigarira byagiye biraja habona kubera baduhaye amakuru ati nk'umuntu yari kararima canke yari karubaka nk'inzu yiwe, ugaca usangaguye ku kintu akatubwira ati muraze mumfashe aha hantu twatoye amagufa, none muraza mudufashe ibyo bintu mubikureho. Twege ko tumaze gukora kubisanzwe turasanga ibi bisigarira byo 72 uko biba bimeze uyu munsi biratandukanye n'ibisigarira byo 93. Kuko ibi byo mu 72 novuga yuko sinye no byita mu Kirundi cyo twita decomposition, biba byaraheze. Ego, ariko ahanyenere ya Pasikazi ico kiratomoye ahandi naho ko wari watanze akarorero ko ka Ruvubu canke n'ahandi rimwe na rimwe ko hariho amashira hamwe uzawumva bamwe bavuze bati aba nabacu, abandi bati aba nabacu. Iki naco muhora mucumva mu gitorero muti gute? Icyo kibazo rero nagira mvuge yuko ubwa mbere cy'abantu bose twategeza kumenya nuko atanumwe atabuze. Ibi rero ko byo kugira impari ngo uyu nuwanje canke uriya nuwanje, nagira numva abantu bose botegera yuko umugwi severe ko turiko turakora nta mpengamiro y'ubwoko tugira, kuko mu gisevere ugizwe n'abahutu ugizwe n'abatutsi, kandi uko tugiye ku rubuga gukora twese tujana dukora mu mugwi
dukora mu mugwi ntihagenda umwe canke babiri dukora mu mugwi rero twebwe ivyo tuba twabariwe na bene kubura abantu iyo tuba turatohoza canke n'ababibonye turababaza ati mbega aba bantu uyu yaguye ngaha n'umuhutu canke n'umututsi ko bamwe mwaraduha amazina yabo tubaza n'ubwoko bwabo tukabaza n'ivyo bakora nibaza yuko ivyo kubagwanira rero gushika uno musi umugwi niwo ushobora kuvuga ubwoko bw'abantu baguye aha na hariya abandi nabo bagwanira ati uyu ni wiwacu uyu ni wiwacu nibaza ko ari ibintu abantu bari bakwiye kuvamwo nivyo abantu bari bakwiye kuvamwo no kuri reka turagaruka tusubire muri Kahavi Eric Nkengurutse wumvise ko ivyo binogo rusangi birabonetse hanyuma baratanguye kuzura ibisigarira bamwe bati abana bacu bati natwe ahubwo nabacu mbe muri Karavi namwe ico muragikurikirana mukabona yuko bidahava bitera ikibazo muri iyo nzira yo kurondera ukuri ego umusanzwe ukuri kurabivuga bihora bivugwa n'amarezo sosio murabona ko ubuhinga bwateye imbere ubuye amakuru canke abayo canke atabayo murabona ko ari ubuhinga bwinshi bwo kugira abantu bayamenyeshwa gutanga amakuru bicamuzira nyinshi ubuye novuga rero ico abapfuye bose apfuye abarundi bapfuye rero niko kuri rero kuriko kurarondegwa kugira amenye ninde yakoze iki ryari he twebwe mu mashirahamwe yacu ico niko kuri twipfuza uko kuri kugira gushoboke nuko kuba ari kuri kuzuye ata guhengama ahantu na hamwe kuri ico mwari muvuze muti bamwe bitira abacu ngo nabacu sabacu ico nibaza ko gihagaze kuri ico umuhinga yavuze n'abandi bavuga ayo makenga yama asubira kuvugwa kenshi iyo tugiye mu biganiro avuga ati ko bahereye igihe cukuzura ibisigarira umwaka uyu bamwe rero bagira amakenga kubera babirindiranye igishika ko nabo bashikirwa iyindi myaka yagiye irabamwo ubwicanyi kugira nayo ishikirwa bashobore kumenya ukuri kuri ivyo bintu kuri bwo bwicanyi bwabereye aho hantu kugira rero hagira bavuga ati yamara bamuzuye nawo umwaka sabu 72 nabinyuma nibaza ko biva hanini cyane kuri uko kunyotegwa uko kuri bagira ati none twebwe ndyari ariko mwebwe nko muri Karavi muragerageza mukaramuti kuko ayo mashira hamwe hari mwamwe muba muri kumwe murakurikirana kugira ngo mubone ko bidahava bitera intambamyi muri iyo nzira yo kurondera ukuri iyo nzira yo kurondera ukuri kuko hariho umugu w'igihugu ujejwe ari we wenyene ujeje kugira ugire ayo matohoza severe iyo rero batubwiye bati bagatanga ubutumwa n'ingene bariko barakora uko kuri kumenya kuri kuvyabaye mu Burundi twebwe duca tugendera kuvyo batubwiye tuzemenya ryari igihe rero bahejeje uwo mwaka uheze baguheza kurondera ivyo bisigarira 72 niho mu nyuma nibaje mu yindi myaka niho tuzobona twoshobora kuvuga tuti bariko bakora nabi canke ntibabandanije nkuko batanguye aho oye niho twovuga tuti ko baguma baturemesheje niho turindiriye reka tugaruke kwa professeur Jean Bosco Harimana ibisigarira birazuwe hanyuma hatanguye kuvugwa bimwe n'abandi bati noneho mwagize muti hariho n'intamboko zikwiye gukurikizwa ico kibazo kiba kiri hehe bamwe bavuze bati abana nabi wacu bati ahubwo aba nabi wacu ikibazo aho kiri nuko haba habuze ukuri kuri ivyo biriko biraba mu ntango hanyuma rero bamwe baravyitirira abandi bakavyitirira abandi bakavyanka rero ni vyiza yuko umugwi wongereza ubuhinga ukoresha kuko urabona bavuga bati kugira tubimenye dukoresha intahe y'ababibonye canke abarokoze ati hanyuma tukongera tukaraba n'ingene bisa ati aho tumaze gukora batubwiye yuko ari ibyo 72 naho tumaze gukora batubwiye ko ari ibyo 93 ati usanga hari hitandukaniro état de reste rero ibi kubganje
ntibikwiye kuko bifatiye ku ntahe yego zo mu kibano z'ababibonye, ariko izo ntahe z'ababibonye zirashobora kubamwo inkuru zidakwiye canke zikabamwo inkuru z'indenzarugero. Komiseri muri CVR wo mu mugwi ukuri no kurekuriranira yabicijemo gatoyi, aravuga ati nko ku Ruvubu bari batuye ko hari ibinogo 16 ibinogo bavuze ati, ariko tuhasanga twebwe tugiye gukora dusangana 8. bamaze kubona ko ari 8 baracabandanya rero urumva yuko muri izo nkuru, muri izo ntahe z'ababibonye z'uwo mwana yari nyigeje mu giti canke uwo mukenyezi kumbure yari gusoroma hanyuma akita mu gisaka, urumva yuko haba harimwo inkuru zidakwiye canke inkuru z'indenzarugero. Hanyuma ijisho naryo ariko professeur nk'ubu uri kuragira uti kumbure n'uburyo budakwiye, mbega ubwo buryo bukwiye no kuvuga iki? Ubwo buryo bukwiye ni ngendo biri kwinshi. Harimo uburyo ubwa mbere bw'ubuhinga abantu babyize babinonosoye. Yego yatubwiye ko mu mugwi harimo abanonosoye byakahise, harimo abapatiri, harimo abapasitori, harimo abamenyesha makuru, ababaye abamenyesha makuru, ariko hageze iby'ubuhinga bamwe twita les archéologues bakoresha ubuhinga bize, bamwe twita les médecins légistes abo bashobora kubona ibyo bisigarira bakavyiga bakagira ko icigwa, bakagira ibipimo. Hari ibyo barinda kujana mu bigo vyihariye ama laboratoire n'ibindi bapima akoresheje ibipimo akaraba, hanyuma agatanga insiguro bivanye n'ingene abiravye. Naye handi ukoresheje intahe, ukoresheje ijisho, urashaka gusanga wihenze kandi ukihenda. Niho haca haza rero kwa kutavuga ibintu kumwe, niho haza kutavugira ibintu kumwe. Kandi urumva igisigarira c'umuntu, ibisigarira by'abantu n'ibintu kizira kwihendako kubera biraba umuntu. Uwo muntu yari se w'umuntu, yari nyina w'umuntu, yari mushiki w'umuntu, yari muvyara w'umuntu, yari umwana w'umuntu, bafitaniye ubucuti bw'amaraso bushika, ikimuvuzwe ko cyose kimukora ku mutima. Reka tugaruke kwa Alexis umuhinga Alexis Nibigira muri Tarse. Umvise ko ivyo bisigarira birazuwe, hanyuma bamwe batanguye kubivuga kuko abandi uku bati ni gwacu, abandi ni gwacu. Cakindi mwagiye muravuga hashaka kubandanya hari kibazo kubijanye n'ukuntu abo bantu bakira ivyo bisigarira, inzira yo kuriragira ikibazo. Yego nibyo komiseri Leya Pascazi Musango yavuze mu ntango yuko ntivyari bikwiye yuko izi mpari zihaba, mugabo ziterwa nuko ingene biba biri kura kugira ngo haba ariho amakenga. Rero abarundi bose barabuze kandi abarundi bose barakeneye ukuri. Ntivyari byiza rero yuko bamwe baja mu kagwi kuko ari bo bonyene bakeneye ukuri, canke ari bo bonyene bakozwe ko namabi bakibagira ko abandi bababaye. Jewe anashaka no kumva inkuru zitandukanye cyo bita récit multiple kuri jewe singorana kuko ivyo biratuma nanje menya kundi yababaye. Narinzi ko ari je nababaye, ariko nkumva yuko ko ari undi muntu yababaye, kuko hari nk'abantu usanga bazi yuko ikirigi kiniki hishe ubwoko ubu na buriya kandi usanga bose barakozweko. Rero nkuko professeur Jambo Skayikara bivuga, musangwe ahantu imigwi y'ukumenya ukuri no kunywanisha ikora, aho yakoze henshi baba bafise gushigikwa n'amakungu, kuko ibyabaye amakungu abona gutyo bakaronka uburyo bwo gukora amatohoza yimbitse. Gushigikirwa n'amakungu bisigura iki? Amakungu n'ibihugu byose no kuvuga kuronka uburyo buhagije ku buryo bw'uko uko kuri turondera kutagira amakenga namwe, kuko jewe narakozwe ko n'amagume igihambaye suko bazura ibisigarira
igihambaye nuko baca barabandanya ubushakashatsi bakabanya bati ni bande bajyamye hajya, mbega ni bande babikoze, mbega cari kiringi kihe, mbega bishwe gute, kugira ngo menye ko ari data ko ari mu vyaranje ajyamye hajya, birimwo mu bintu by'inshumbusho. Hanyuma kuko kumenya ukuri ingene kwagenze ni uburenganzira, kandi birimwo no gushumbusha, kwiruhuta ati ndamenye ubu, ndamenye aho data aho mama yaryamye. Rero murumva yuko ako kantu gahaze ku buryo bw'ubuhinga abandi bakoresha ni uburyo bwinshi birumvikana. Severe yari kuba yaronse uburyo buhagije kugira ngo ibi biba handi, twabonye ahandi ngene babikora, turonke kuri kutagabanije ahandi nk'akarorero k'ibihugu ibihe. Ndaguha akarorero ka muri Afrika y'Epfo. Muri Afrika y'Epfo iyo bazuye ibisigarira baca babishira baca babishira mu bikoresho byabigenewe, bakabitwara muri Amerika Latine. Niho hari laboratoire inzu y'ubushakashatsi ishobora kutenda ivuga uti uyu muntu afite imyaka ini, yari umugabo, yari umugore, yararashwe canke yaracumiswe. Naho babona akantu bakoresha bwa buhinga bita ADN. Hanyuma rero kaca bagaruka kurondera rero ubuhamya nabwo kugira ngo bamenye uwo muntu n'umuryango yavamwe. Gutyo yo babimenyekanye barabateguye ya mazu y'ibyakahise, bavuga bati uyu yitwa Niyibigira Alexis, yapfuye umwaka uyu n'uyu, kandi yazize barashira ko nico yazize ko ari assassinat politique canke ari ibindi ico bya politique barabishirako. Gutyo rero rumva n'ubuhinga bwimbitse busaba uburyo bwinshi kandi bwogabanuye impari. Mugabo ko komisere yaduhumurije ko byukuri barabaza ngira ngo tuzomenya byukuri abazugwa amazina yabo kugira ngo byukuri bidufashe kuruhuka ati abacu bari bajyamye hariya ntibyashoboka. Urakoze. Turi mu kiganiro ku nama kuri radio televiziyo Isanganiro. Uno munsi turiko tuvuga ibijanye n'igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abagiye barahitanwa n'amagume yagiye arashikira Uburundi. Turiko turaba intambamyi ziri muri ico gikorwa c'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi. Ku nama turi kumwe n'abatumire bane, Lea Pascazi Nziga Masabo n'umunyamabanga wa CVR, n'umunyamabanga wa CVR n'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi. Hari Eric Nkengurutse, umunyamabanga nshingwa bikorwa muri Kahavi, ihuriro ry'amashira hamwe ahurikiyemo abagiye baraburira ababo mu magume yashikiye Burundi, eka n'abandi bacitse ku icumu. Turi kumwe na Professeur Jean Bosco Harerimana, umwigisha muri kaminuza akurikirana ibijanye n'ubutungane unywanisha, hamwe na Alexis Nibigira wo muri Tarse, ishira hamwe ry'abahinga bitaho abahuye n'ibibazo by'ihahamuka. Lea Pascazi Nziga Masabo, uno munsi muri CVR tuvuge tuti ico gikorwa mufatiye kuri iki cukurondera ukurimo mu kuzura ibisigarira ukuri uno munsi kugeze he? Murakoze cyane kuvuga muti ukuri uno munsi kugeze hehe. Icyo nagira mvuge nuko umugwi CVR uri ku kivi. Hari icyo nagomba nkosore gato, mwari twateje kuvuga ku kijanye n'ibyo kurwanira ibisigarira, bamwe batane iwacu abandi nabi iwacu. Nagira mvuge yuko kumbure abarundi bomenya yuko ku byabaye mu 1972 kiringo turiko turakorerako nibyo abenshi bapfuye n'abahutu, mugabo nagira mvuge ko harimo n'abatutsi bishwe. Hari abatutsi bishwe ho mu ntara ya Rumonge na Bururi, hamwe hari abatutsi bishwe, si benshi cyane mugabo barabishe. Ariko kandi no mu zindi ntara abatutsi bagiye baragerageza kunyegeza aho cyane kubagwanya cyane kubavugira, nabo nyene barabica. Hariho n'abatutsi bicwa bivanye n'uwo bari karakorera mu ntari y'iniri ya, kuko haravuzwe muri kiriya gihe hariho politiki ivuga yuko atamututsi atavi Bururi abaho. Ego, ariko gutuma hari abaye kujanira. Ubundi bwo none intambamye zibangamiye iki gikorwa cyo kuzura ibisigarira nizihe? Intambamye zibangamiye kino gikorwa nuko bwa mbere nk'abakoze ibi bintu bakiriho baragerageza kubuza abandi kuvuga. Abakiriho mu kibano baragerageza kubuza abandi kuvuga, canke ugasanga n'abaje kuvuga iyo basubiye inyuma
mu kibano bamwe bamwe gashavuga bati oya hari abazibira rero iyindi ntambamye ihari novuga yuko harabaho ico bita novuga ngo mu kirundi biragoye kuvuga solidarité ethnique hari abantu bashaka bashigikirana hari abashigikirana bashigikirana kubera amoko bagashaka kugwanirira ubwoko hakugwanirira ukuri ico kiraba intambamye byumvikana rero yuko bavuze bati nk'ubu abango bishwe n'abana bariya nyimba tuvuze ko abahutu bisha abatutsi 70 abatutsi bisha abatutsi 72 abatutsi bose bagaca bashaka guhaguruka ngo bagwane kubera baje mu mengo n'abatutsi bariko barakurikirana ariko twege icumuguri kurakora turiko turarondera yuko aba ibintu byo kwagira bene kubikora ariko reya Pascazi aho nyene ubwibona amashirahamwe amwe ahagurutse hari amashirahamwe tugira tuti sinzi ko ari menshi ariko harayamaze kuvuga ati mu 72 harabaye ihonyabwoko mbega ayo mashirahamwe arabifitiye ububasha nagira ngo mvuge kuvuga ko umuntu umwe wese arafise uko avuga ico novuga gushikiriza ikiri ku mutima hajya n'urugero rw'ububabare bafise ku mutima wabo si kuvuga yuko babifitiye uburenganzira kuvuga twese turafise uburenganzira bwo kuvuga mugabo kwita ikintu izina itegeko ritaguhaye uburenganzira ndiko ndavuga ibya qualification itegeko rikari uburenganzira nakarashaka kwita iki kintu gutya umugwi severe afise ubwo burenganzira bwo kuzokwita izina byabaye muga n'umurundi wese bivanye n'ingene afise akababaro ku mutima arafise kwita izina ikintu mugabo ababibona ababica babisorongora nibashaka kuvuga bati nukuri canke sukuri ariko ntiharagira ko ico kintu gitomoko twege mu mugwi gushika no munsi urugero tugeze ko nituragera kuvuga tuti byabaye byo kwitwa ihonyabwoko muga turiko turakora nitwaheze iki kiringo turiko tuzocita izina tuzokwita izina byabaye muri ico kiringo ni nkuko nitwaheza uyu iki byo 72 tuzoja 88 tuvyita izina tuje 93 tuvyita izina nico gituma tutashatse kubisukiranya kuko ushobora gusanga ibyabaye iki gihe byitwa gutya ibyaye kiriya gihe bikitwa gutya ibyaye kiriya gihe bikitwa gutya nico gituma tutashatse gusukiranya ibintu ariko abantu bokumva yuko kuvuga ikintu bivanye n'umubabaro ufise ku mutima urabifise uburenganzira reka ndagaruka gato Eric nkengurutse muri Kahavi ihuriro ry'amashirahamwe yanyu muraba ibi bijanye n'abacitse ku icumu canke ababuriye ababo mu magume yagiye arashikira Burundi iki gikorwa cyo kuzura ibisigarira mubona gifise intambamyi zimeze gute igikorwa cyo kuzura ibisigarira nkuko komiseri yaje kubivuga intambamyi utongeye kwizo yavuze ego ntongeye kwizo yavuze ku ntambamyi hariho kuba vyazuwe iyi ndeka nshake nshimbize gato nje inyuma vyazuwe ivyo vyazuwe none abene kubura abantu babonye bumvise ko wabo yari yahambwe muri ico kinogo rusange wa mubabara aho garukira kubagiye barahura nibazo urazurongerekana aravuga ati nabonye bazuye abanje abonabuze nga none babashize no kuvuga ati umusigare yavyaye barabibitse ahantu ntazi mbega bizosubira guhambwa guteho jewe sinaho numvise ni kinogo bazosubira kubahamba basubize hamwe ko magufa yacanganye bazosubira gushira mu kinogo kimwe bazohumumwe ahambu wiwe kandi bidakunda kubera atabahinga bariho bashaka kuvuga ati ubu nuwa naka murumva ko abahuye n'ibibazo ibikomere nubundi biguma bigaruka agumana ikibazo muri ati none bizoherera ico nibaza ko muri severe bazodufasha gutahura ngene tugitahura nabo bantu bagatahura ati none bizohera he ariko reka gato yari ya Pascazi sigarira bizuwe mu bishira hehe hanyuma ikizokurikira n'igiki ibisigarira bizuwe tubishira hamwe mu byo bita les sacs mortuaires hariho imifuko ibisaho byabigenewe hanyuma tugaca tubishira aho mu ntara bagenda baratwereka hajya bavuga bati hajya wabuze agumana na ubucuti n'uwo yabuze kugira ngo ntitubashire kure y'ababo gose turasaba ku ntara canke mu ikomine tuba twakoreye ko baduha aho tuba turabashize mu kurindira ariko ikizoca gikurikira Erika ariko aravuga ikizoca gikurikira kubisanzwe ubu biragoye kuvuga icyo gikurikira mugabo integuro nuko
ivyo bisigarira bihabwa iteka zina muntu uyu munsi niba tiko turi babishira habona kubamaze kugera ku rubuga birababaje kusanga mu kinogo kimwe abantu barunze nk'amabuye hamugasanga hejuru y'abo bantu babarunze kamabuye nyezina mu kinogo turashaka gusanga musi ibisigarira biri musi y'ibene y'amabuye cyangwa ugasanga babataye kw'ivyuma amafera beto ubuhiri ibintu bitandukanye donko ni nk'umwavu usanga umuntu yatawe nk'umwavu naho tutohamba umwe wese uko biragoye gutandukanya mu magufa igikuru nuko bahabwa iryo teka ryo kwitwa abantu hanyuma bagashingurwa mu kibanza ciza kuko gushika no munsi novuga yuko ukubashingura si heza cyane gose bituraronka ahantu heza dushobora kubashira neza mu gico kirimo kirigwa kandi kiho kirakogwa nibaza ko mu minsi iri imbere kizomenyekana reka turagaruka Eric rero warukiri kuravuga izo ntambamyi yego hanini murumva ko ibikomere biza biraza vyisubiriza ariko igikuru nuko umugwi severe uza urafasha cane naho yatubwiye ko hari abahinga bavura ivy'imitima bahora bajana ariko kujana ni kimwe kuko iyo bavuyeyo basigara abakomeretse canke ababuze bisigara na bonyene no kuvuga ko hakenewe rero abandi bantu bubafasha basigara barabafasha mu kibano kugira babumvirize bashobore batahure ko atari bo bonyene banabuze kandi ko bashobora gukora ibindi ubuzima bukabandanya bagatahura kubana n'ibibazo yego Eric ikibazo ukamenya kubana naco Eric uravye ikitwa bajije no muri severe hariho amashira hamwe kwa kundi mugira muti birumvikana ko bamwe nabandi batavyumva kumwe hariho abamaze kugira bati bakerekana bati nk'akarorero mu 72 bati harabayiho nyabwoko iki kintu wumvise ko muri severe bagira bati ubwo murashobora kubivuga nivyo ati ariko ntikiragera gutomokwa iki kintu namwe murakibona ego turakibona kuko tubana n'abantu tubaye mu Burundi tubana n'abahuye n'ibibazo ico kibazo nkuko nabandi bakivuze bivanye n'umubabaro nuko umuntu yabayemwo mu bibazo n'injyane uko ntubagiye baraho n'ibibazo bagira bihura navyo vyisubiriza ugasanga wirindwi na kabiri mu 80 yasigura n'ikindi kibazo 93 yasikura umuntu canke nawe yapfuye n'inyuma kubandanya byumvikana rero bivanye nuko umuntu umubabaro abagendana nawe kwigira ati jewe numva icyabaye kuri jewe numva je no citiki uburenganzira bwiwe huko birashaka no kunamuhura ku mutima avuze ati jewe 72 mvuze ko ari genocide niho nyabwoko ryabaye ashaka kumva aremye canke nuwundi kandi uburenganzira bwiwe urumva baba babonye ivyo bisigarira Eric ariko kwa kuri bariko bararondera muri severe nimona ko gushobora kuca kugira ikibazo kuko abantu bagoma bumviriza babona ivyandikwa Igo ikibazo kirashaka kujana nkuko tuvuze nko mu kivyuka ashaka kukivyuka nabone bakagitonya bwoko canke handi bakayitinya bwoko byose nako mvuga bivanye n'umubaro wawo n'uburenganzira bwiwe kugira yumve ko yeruka ku mutima kuri co naco mwari muvuze ko bishoboka ngira abantu bariko barabivuga ko hava b'influence nzingene novuga kugira influence kuri mu CV nibaza ko nawe wigenga bohava bagira igitugu kuri CV kuri abo bariko barabivuga ariko nibaza ko amabanga bajejwe bayazi kandi bariko barabandanya kugira bashobore kuduha ukuri bongere bandike na kahise kuko ahandi ho kahise ko bakahora kavugwa ubwoko bumwe bukavuga uko ushaka bwishirako ubundi ubwishirako buhava basanga bakoze uko buhava basanga ataco basize ko mu nyuma tugasanga kahise twifuza ko kandikwa kumwe kagarutse kanditswe kubiri nyene reka ndagaruka turangiza kucokogwa Professeur Jean Bosco Harerimana wumvirije intambamyi nawe uri kurabona muri iki gikorwa cyo kuzura ibisigarira niziye intambamyi zitari nk'abamaze kuzivuga ariko ndongera ko nka zibiri canke zitatu intambamyi ya mbere ni y'uburyo biraboneka yuko umugwi utagira uburyo bukwiye bwo gukora uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ubuhinga uburyo bw'abantu bakwiye kuko mu itegeko ribugenga warabwaye ko umugwi uteza gukwira mu gihugu cose mu makomine yose ariko urabona ko bidakwiye ico c'ubuhinga n'abahinga
kiraboneka kandi baranakivuga no mu mugwi. Ikindi iyo ubona yuko ufise intambamyi iyi niyi, kuko umugwi ukorera abarundi, ukorera ababuze, ukorera n'abatabizi, n'abana bariko baravuka ubu, urakorera ariko na cyane cyane ababikurikiranira hafi bagira ico bavuze. Rero ni byiza ko bokomeza guhanahana amakuru, ico no kwita communication. Ariko guhana amakuru uba ugomba kuvuga iki? Guhanahana amakuru no kumenyesha cyane cyane ibyo bagomba gukora, ingene bariko barabikora, niyo bariko baraja. Ni kuvuga ico no kwita ishusho rusangi y'ibiriko ishusho rusangi y'ingendo umugwi uri kurafata n'icugamije amahangiro yawo, n'intambwe uzogenda uratera, uko uzogenda urakora ivyo. Hanyuma bakongera muri uko gutanga amakuru, biraheza bikanafasha yuko biraheza bigafasha abantu baza kuraba, abavyumviriza, ababirabira hafi, bigahaza bakababwira bati ntimutwitege kwiki, ntimutwitege ko niki, ntaco dushoboye kubera imvo iyi niyi. Iyindi ntambamye ahanini niyo. Iki naco professeur usanga bamwe bavuze bati noneho muri severe yamaze kucishura neza ati si byiza ko bagenda batomora bavuga bati aya mabi yitwuku, mbega ko bamwe baba bamaze kuyituku ati niho nyabwoko. Iki naco nyene hariho ikibazo. Iyi ni ntambamye ikomeye. Ni ntambamye ikomeye kuko yego n'uburenganzira bw'umuntu umwe wese gushikiriza icyumviro, ariko buryo umuntu arinze afata ikinyamakuru akandikamwo canke imbonesha kure canke insamirizi akabivugira ko akishura ibibazo bijanye, burya ntikiba kikiri icyumviro gisanzwe. Rero ni vyiza yuko kuko ivyo bifise ingaruka, kuko abantu bumvirizwa ibivugwa mu binyamakuru, ivyandikwa, ibitembera kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, barafise abantu babisoma, kuko n'ibintu byababaje abantu birabanyengetera, baravuga bati baramvugiye ibintu nivyo bya bindi nivyo. Rero uwo kurundi ruhande nawe avuga ati baramfashe. N'umugwi barigeze kubivuga mu kiganiro ndibuka duheruka kugiranira, umukuru w'umugwi wa severe ari Bururi yaravuze yuko abantu bibatsa ko babikoze bisha abantu canke bafashije muko abantu bazimangana yuko bafise ubwoba. Rero urumva hariho umugwi w'abarundi bafise ubwoba. Rero ni vyiza ko ubwo bwoba butsindwa. Iyo rero hagiyemo niyo mvugo ya genocide, abantu bagatangura kuvyemeza babishimangira, ucumenga byamaze kwemezwa. Rero ni vyiza yuko umugwi, inzego za leta nazo ziza ziraraba ibivugwa, ziza zirumviriza ingene ibintu bikora biragenda, hanyuma zikagira nazo zikabeshuza canke zigatanga umuco ati ibi ubifitiye ubasha nuwu uzobivuga wundi wese ugwego gwa ari gwo gose bizoba biri ku gatwe kiwe, azoba ari kwavuga ibiri mu mutima wiwe, mugabo siyo ngendo y'umugwi, siyo ngendo ya leta, siyo turiko turaja. Igihe nicagera cyo kubivuga, twebwe umugwi duhabwa amategeko wo kuvyita izina byo gusaba ko byitwa izina iri tuzobitanga, ariko naho nyene ntibizoba biheze, bizoba ariko rafata ingendo yindi gushika aho inama y'umugwi, inama yawo nijejwe umutekano ivyemeza. Reka ndagaruka mu masegonda make turangiza kucokogwa. Ego ngaruke kwa Alex nibigira muri Tarse, namwe hari intambamye mubona batashikirije hano, ugira uti iki gikorwa cyo kuzura ibisigarira kigira ikibazo cyane cyane izo ntambamye mubona muti zirakibangamiye ziri mu nzira? Byinshi byavuzwe mugabo ari kinogoma gushimangire ko
igihe perezida wa severe yari karatanga raporo mu nama nshingamateka icegeranyo nako nawe nyine yarivugiye by'ukuri yuko abafasha muri uyu mugambi abazura bijya bisigarira nabo nyene bararemerwa n'ivyo babona bikabaremera ntibitangaje kuko no muri Afrika y'Epfo Desmond Tutu yari mu bantu ba mbere barira ariko arumviriza ibishinga ntahe rero ababibona abikandika kumbonesha kure ku binyamakuru abafasha mu kuzura bose bararemerwa kandi novuga ko ari mu gihugu cyose uko ni transmission collective aho vuze Desmond Tutu no kuvuga yari umusenyeri yari muri Afrika y'Epfo nawe nyene yarakogwa ko akarira ariko arumviriza ibishinga ntahe by'abantu nyene byagenze ingene abantu bataye ubuntu mu kwica abandi rero ababikora abariko barafasha muri severe ababirabira hafi ababirabira kure bose bararemerwa abakomiseri rero 11 naho bari abahinga umwe canke babiri ntibahagije batiza ko bafise abahinga babinonosoye bashaka kuja no mu province banashaka no mu commune ko ikakwa kiradutera uburemere igihugu cyose kuvyo tubona kuvyo twumva hatiza ko bari hari abahinga babinonosoye bazi gufasha abandi kurema ego ugenda nyene tukiri kuri wewe nyene genda utanga umuti icokogwa kugira ngo iki gikorwa cyo kuzura ibisigarira kigende muri iyo nzira inywanisha abarundi ego umuti notanga nuko kuri ico kijanye no kuremurura uburemere bufate kuri ico gikoro nibiza ko hoba umurwi muri severe wamaho groupe de réflexion technique kugira ngo ibibazo bijanye n'inkwirikizi zibonekeza ku rubuga baze barazihanahana kandi bazitorera umuti bamenye ingene bafasha abantu ku buryo bwiharije bakamenya ko bafite abahinga bazi kuremesha imitima ubufasha bunyaruko cyo bita premier secours psychologique kandi sabahinga benshi byo babizi nivyo yuko umurwi wa severe ufite abahinga bavyigisha no mu ntara no mu commune kandi bashaka kuguma ku rubuga kugira abagize abaranga mutima bahavuye bamenye ingene bafashwa nisho je numva noterera urakoze Eric Nkengurutse muri severe turaza kugaruka mu kanya turabarangiriza ko Eric Nkengurutse muri Kahavi namwe mubona hakwiye iki kugira ngo ico gikorwa turiko turavuga hano cyo kuzura ibisigarira kigende muri iyo nzira koko inywanisha abarundi ego jewe nibaza kicokogwa nuko bobandanya babikora mu bwitonzi ntangere bakanaraba nkuko bagiye baravyemera no mu biganiro bitandukanye kugira vy'ukuri kuzura binywanishe nuko boca babandanya kugira baje kuri iyo myaka yindi hama abo bantu bafise agahigihigi kugira nabo bumve ko nabo bazoremurukwa nico novuga urakoze professeur Jean Bosco Harerimana nawe wakurikiranye cyane cyane umwigisha muri kaminuza wakurikiranye ibijanye n'ubutungane bunywanisha ugira uti uno munsi nigiki woterera umugwi severe ugira uti nuko ruko kugira ngo ugende muri iyo nzira inywanisha abarundi ni ibintu nka bibiri canke bitatu icambere umugura akeneye uburyo ico sindakigarukako kandi ni ntahara ica kabiri umugwi severe uzogerageza kushobora kose kujya wahawe inguvu ugahabwa ubwigenge ubwo bwigenge uzobugumane uzobugwanire birinde yuko hari umuntu numwe hari umugwi numwe hari intara nimwe ibaremera ngo bajane gufata ingingo atari yo bashaka gufata baravye ivyo bakoze ica gatatu nuko bogerageza n'ukuri bakagerageza kumenyesha ibyo bariko barakora bitarakogwa biriko birakogwa n'ivyamaze gukogwa kuko nk'ubu sinzi nkekaza kuduha umuco jewe iyo ndiko ndarondera kugira imyihwezo nkakenera nka raporo ya severe yatanzwe imbere y'inama nshingamateka sinayironka nta naho noyitora nta na biblioteke noyisangamo aho maze gushika ngira ni kwa kundi bagira bati sivyo ari byo byose bapfa gushira hariho hose nyene kubera bari muri iyo nzira y'ukuri bimaze kuba raporo
kimaze kubicegeranyo Cashizwe- gishyizwe imbere y'abarundi imbere y'amashinga amateka n'ankenguza amateka baduserukira kubera twese tutokirwa mu kigobe burya baba bakiduhaye rero ako n'akantu ni kamwe mu vyo nogira hanyuma nk'uko bagenzanije babivuze bagerageze kwiyugurura amakungu adufashe mu buhinga mu buryo naragiye mu ahantu hatari hake hariho abantu usanga bamaze kuja nko mu bihugu nk'umunani byabayemwo mwene iyi migwi y'ukuri no kurekuriranira ivyo kuzura ibisigarira usanga bafise ubuhinga bwinshi bafise ikintu kinini boterera nobandagirije ngaho murakoze urakoze reka turangirize nyene muri Severe Lea Pascal Zinziga Masabo uri umunyamabanga w'uwo mugwi wumvise ivyavuzwe hano byose ku nama hari byinshi byashikirijwe ibibazo by'uburyo ubuhinga gutanga amakuru gushigikirwa n'amakungu ishuri bibibazo yego murakoze cyane ikibazo kijanye n'uburyo nibyo kirahari hanyuma hariho n'ikibazo kijanye n'abakozi bakiri bake mu ndinganizo y'itegeko ku bisanzwe mu mugwi baravuga yuko hategerezwa kuba hariho amantene mu ntara zose mugabo kubera ataburyo buhari nk'ayo mantene ntayahari hanyuma ku bijanye no gushigikirwa n'amakungu nagira mvuge yuko uyu mugwi mushasha ugiyeho murabona mu mwaka w'ibihumbi 2018 haje mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2019 ucubanza gutangura kwihatira kuraba amahangiro ingene wokora mugabo kandi kubera uburyo buke hari aho byashitse ugasanga nturi kurakora nkuko wategerezwa gukora kubijanye n'amakungu murazi yuko hari iki kiza ca coronavirus cyaciye gitera bica bituma bivanye n'uburyo buke nuko amayira atari yuguruye neza izo ngendo mu mahanga ntizashoboye kuba ariko kumbure uti hariho ukurondera gushigikirwa nayo makungu kubirondera nuko muri aya makungu noshikiriza nuko mu byo twagiye turakora byose ngarutse kuri iki cyabaho cyo guhanahana amakuru iyo tugiye gukorera ahantu turandikira abajeje intwaro tukabwira ati tuzakorera ngaha tukandikira abajeje umutekano tukandikira ababijeje bose kugira ngo babimenye ico gihe turatumira n'abantu batari bake ati ivyegeranye ntibiboneka banza mondorere gato n'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu makungu turababwira ati tuzogenda ngaha na ariko kuva dutangura novuga yuko abaserukira ibihugu byabo mu makungu ntibatwitaba kuruga ngo bazikora ibyo turiko turakora muca mwumva rero yuko nivyo gushigikira gose iki gikorwa batacihatiye ko gose ngo bagishigikire kuri ibyo rero bijanye n'ukuntu hozamwe abandi bahinga kirakenewe no kuri byihuta abahinga bajeje gufasha mu ihahamuka barakenewe nibyo aboza gushigikira yego niko no bivuga muvuze rero kubijanye no gutanga amakuru ibi byo gutanga ivyegeranyo nagira ngo menyeshe yuko ivyegeranyo dukorerako no mu bindi bihugu muzoshake mwumvirize hari ivyegeranyo bimwe dashobora gushigwa habona mu kiringo iki niki hari ababanza barindire bati ababikoze babanze bagende kuko hariho nk'amakuru no munsi tuyashize habona abantu barundi bose bakayasoma uburundi bwo hava bunsha no gusha hari byinshi byabaye biteye ubwoba nico gituma aya maraporo yiwacu ntagenda muri rusangi ngwashe hose ngo bose bayagire kwa gaseje mu biblioteke kuko harimo ibintu bitari bike bijanye n'umutekano w'igihugu bijanye n'imibano y'abarundi tuyashize habona nibaza ko n'ugwanko guhava rusubira kuvyuka mu barundi abantu bagasubira kumarana ariko mukajambo gato yari ya Pascazi akamowotera abarindiriye ico gikorwa cyane cyane kiri mu nzira y'ikunywanisha abarundi nakahe akamono batera naka nuko ukunywanisha mugambi wo kunywanisha abarundi nuwacu twese izi mpari zigenda ziraba ngo ibi bintu ngo bavyiseho nabyo ko bavyita kuriya gisho nkunda kuvuga niki ibi vyabaye vyakozwe n'abahutu vyakozwe n'abatutsi icyo navuga niki abatutsi nibasokoroke bavuge ivyabaye
abahutu basokora bavuga ibyabaye kuko abahutu nibatavuga ukuri kwabaye abatutsi bazokubavugira kandi bazokuvuga kutariko nico kimwe n'abatutsi nibatavuga kwabaye batozokubavuga bahava kuvuga kutariko none rero numva bose rukabakavuga ukuri nukwatwese kandi ukuri turiko turarondera si ukuri kuza kwagiriza nukuri kubohora ari ukuri kubohora rero baba babikoze bose rukabakavuga kuko uyu munsi nta ntahirikira bakubita mu gahanga ntahirikira bakubita mu gahanga n'ababikorewe nyene bagasohoka bakavuga hama mu Burundi twumve yuko yaba umuhutu yarababaye yaba umututsi yarababaye nta numwe atabuze turi mu ngendo yo gusubiza hamwe no kunywana twumve rero yuko twese bituraba we birakuraba na je birandaba umwe wese agira intererano yiwe atanze ntitubifate nko kuzura kaboze ariko tubifate nk'umugambi w'igihugu wo kubaka igihugu gishingiye kurondera kazoza gashingiye ku mahoro umugabo ntushobora kurondera amahoro utarashira habona ibyagiye baratuma amahoro agenda arahungabana mu gihugu. urakoze Ria Pascal Zinziga Masabo uri umunyamabanga wa CVR n'umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wakoze kwitaba ubutumire bwacu namwe mwakoze kudutumira kandi nkabasaba ko ibiganiro mwoza murabigwiza kugira abarundi n'amakungu bamenye ingene uyu mugwi urakora. Professeur Jean Bosco Harerimana uri umwigisha muri kaminuza ukurikiranira hafi ibijanye n'ubutungane bunywanisha wakoze ku ntererano watanze hano ku nama. Mwakoze namwe kuntumira ukuri n'intahara kandi tuzoteza kugushikako uko bigenda kose. Urakoze Eric Nkengurutse uri wo muri Karavi ukaba uri umunyamabanga nshingwa bikorwa Karavi ishira hamwe ihuriro ry'amashira hamwe yabagiye baraburira ababo mu makuba yagiye arashikira Burundi eka canke abacitse kwicumu wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Ego mwakoze namwe kudutumira kandi nimwe dukenera tuzogaruka. Alexis Nibigira nawe uri wo muri Tarse ishira hamwe ry'abahinga bitaho abahuye n'ibibazo by'ihahamuka wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Murakoze cyane nifuza ko urugendo turimo gushikana kuvura agahinda ubabara abarundi bagendana kunywana no gusubiza hamwe kwa rundi bose. Urakoze François Akimana yari mu buhinga bw'ivyuma abafashe amasanamu ni Gracia Marie Justice ya Twikeze afadikanije na Bertier Mugiraneza. Leonce Bitariho niwe hagarikiye kino kiganiro kuri mikro mwari kumwe nanje Alain Désiré Bukeneza naho butaha.